Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu tugiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa ni urupfu rwa Generali Ndayishimiye. Biravugwa yuko Generali Evariste Ndayishimiye yoba yamaze kwitaba Imana. Ibintu birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi banze gutangaza urupfu rwa Ndayishimiye kubera yuko barimo gutegura kudeta ikomeye cyane. Biravugwa yuko abasirikare bakomeye barimo gutegura kudeta. Barashaka yuko Generale Gervas Ndirakobuca ariwe asimbura Generali Ndayishimiye. Ntabwo bashaka gukurikiza ibwiriza shingiro ry'u Burundi. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko Generali Ndayishimiye yoba yamaze gushiramo umwuka. Ariko ubutegetsi bwa Gitega nta kintu buratangaza kuri aya makuru. Abasirikare bakomeye ndetse n'abagumyabanga ba CNDD FDD ngo barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo kubanza gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere hari inkuru zikomeye cyane zirimo kuvuga yuko Generali Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Inkuru zirimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'inkuru zikomeye cyane zirimo kuva mu bakadere ba CNDD FDD zose ziremeza yuko Ndayishimiye yitabye Imana mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Kugeza ubu ngubu nta tangazo iryo ari ryo ryose rivuga ku rupfu rwa Generali Ndayishimiye. Amagara y'umukuru w'igihugu ntabwo abarundi bazi uko yifashe. Kugeza ubu inkuru nyinshi cyane ziravuga yuko Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, Generali Ndayishimiye yinjiye mu bitaro ku igenekerezo rya 27 uku kwezi kwa mbere. Yagiye mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru yizewe Iyakure Official yaronse yemeza yuko Ndayishimiye yabanje kuvurwa n'abaganga biwe bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'abandi baganga bavuye muri Turukiye. Nyuma yaho rero ibintu byarakomeye cyane maze Ndayishimiye yinjira mu bitaro bya Kira Hospital mu mujyi wa Bujumbura. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye yahawe ishano. Ndayishimiye yararozwe. Amakuru akavuga yuko abajenerali bakomeye cyane mu Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD FDD aribo bacuze umugambi wo kuroga Generali Neva. Bikavugwa kandi ko umutambukanyi wa Ndayishimiye nawe yarari muri uyu mugambi wo kwikiza Generali Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero inkuru zikomeye cyane ziravuga yuko Generali Ndayishimiye yamaze kwitaba Imana. Kuva ku igenekerezo rya 29 mu masaha ya gatondo hari amakuru twamenye yemezaga ko Generali Neva yaguye muri koma. Generali Neva rero ngo yamaze amasaha 38 yaguye muri koma. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 biravugwa yuko Generali Ndayishimiye yapfuye, yamaze gushiramo umwuka. Ariko kugeza ubu ngubu ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buratangaza kuri aya makuru.
aya makuru akomeje kuba ibanga rikomeye cyane. Aya makuru akomeje kunyegezwa ndetse biravugwa yuko abasirikare bakomeye n'abagumyabanga ba CNDD FDD barimo gukora inama zikomeye cyane mu mujyi wa Gitega ndetse na Bujumbura. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 30 hari inkuru zikomeye cyane zivuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba yamaze kwitaba Imana. Hari ibindi bintu bikomeye cyane kandi birimo kugaragara. Biribonekeza ko kwa Ntare Rushatsi abasirikare benshi cyane bahagose. Kuva ku munsi w'ejo abasirikare bakomeye kandi bafite intwaro nibo barimo gucungera ibiro by'umukuru w'igihugu. Biribonekeza ko hari ibifaru byinshi cyane bya gisirikare. Kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi RTNB nako hari abasirikare benshi cyane ndetse n'ibifaru bya gisirikare. Ayandi makuru kandi aremeza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimwe cyitiriwe Melchior Ndadaye nacyo gicungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Hari abasirikare benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye. Biravugwa yuko General Prime Niyongabo ariwe wategetse yuko ibi bice byose bicungirwa umutekano mu buryo bukomeye. Nyuma rero y'amakuru yatangiye guhwihwiswa bivuga yuko General Ndayishimiye yapfuye. Iyakure official yamenye amakuru yizewe yemeza ko abasirikare bakomeye mu Burundi baba barimo gutegura kudeta. Ngo ntabwo bashobora gutangaza ko General Neva yapfuye batarabanza gutangaza kudeta. Amakuru arimo kongeraho avuye muri CNDD FDD ndetse amakuru ndimo kuvana mu masoko yanjye mu Burundi aremeza neza ko abasirikare bakomeye barimo gukora inama zikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Kuva ku igenekerezo rya 26 hari inama zikomeye cyane zagiye zihuza abajenerali bakomeye. Muri bano basirikare harimo General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, harimo General Silas Ntigurirwa, harimo General Ildefonse Habarurema, harimo General kandi ariwe unakomeye cyane unarongoye igisoda cy'u Burundi ni General Prime Niyongabo. Amakuru kandi akemeza yuko harimo Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umutambukanyi wa General Neva. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare bakomeye barimo gutegura kudeta. Ngo ntabwo bashaka gukurikiza icyo ibwiriza shingiro riteganya. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yitabye Imana, ibwiriza shingiro ry'u Burundi riteganya ko umukuru w'inama nshingamateka ari we ahita amusubirira. Ibwiriza shingiro kandi rigateganya ko mu gihe umukuru w'inama nshingamateka atabonetse, visi perezida w'u Burundi ari we uhita ufata inshingano zo kurongora igihugu. Abasirikare bakomeye rero ntabwo barimo kubikozwa. Baravuga yuko badashobora kwemera ko umukuru w'inama nshingamateka Bwana Daniel Gerase Ndabirabe yahabwa inshingano zo kurongora u Burundi. Ntabwo abajenerali barimo kubikozwa. Biravugwa yuko barimo gutegura kudeta maze bagatangaza General Gervas Ndirakobuca ko ari we ugiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu gihe ibirimo kuvugwa byaba ari byo, mu gihe General Ndayishimiye koko yaba yitabye Imana, ibwiriza shingiro ry'u Burundi riteganya ko Daniel Gerase Ndabirabe ari we wafata inshingano zo kurongora igihugu. Mu gihe ataboneka rero, visi perezida w'u Burundi niwe wahita afata inshingano zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Muri bano bose rero igisirikare kiravuga yuko nta mugabo ubushitse urimo. Ngo nta mugabo rwose ugaragara muri bano babiri ugomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe rero avuga yuko urupfu rwa Ndayishimiye rurimo kunyegezwa kugira ngo abasirikare babanze bakore kudeta, bavuga yuko batembagaje ubutegetsi maze General Gervas Ndirakobuca aba ari we uhinduka perezida w'u Burundi. Nibamara gutembagaza ubutegetsi, nyuma yaho bazatangaza iby'urupfu rwa General Neva.
Ibingibi ngo nibyo byatuma General Ndakugarika arongora igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero ibwiriza shingiro ryakurikizwa, ntabwo General Ndakugarika yabona akaryo ko kurongora igihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko urupfu rwa Ndayishimiye rurimo kunyegezwa, ndetse muri iri joro abarundi bitege ibintu bikomeye. Kudeta yamose mu gihugu cy'u Burundi. Kudeta yamaze kunuka mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ngo bagiye gukora kudeta maze batangaze ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye butembagajwe. Ibingibi rero bizatuma ibwiriza shingiro ridakurikizwa, maze General Ndakugarika aronka akaryo ko kurongora igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho ngo nibwo bazatangaza urupfu rwa Ndayishimiye. Muri kano kanya turiko turavugana, ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru y'urupfu rwa General Ndayishimiye arimo kuvugirwa mu matamatama. Nta rwego na rumwe rwo mu gihugu cy'u Burundi rushaka gutangaza aya makuru. Umuryango wa General Neva nawo waciye ururimi maze bararumira. Ntacyo barimo gutangaza kuri aya makuru. Hari amakuru avuga yuko Angelina Ndayishimiye nawe ari mu mugambi wa kudeta, ndetse bikavugwa yuko Angelina Ndayishimiye yaba arimo kurira amarira y'ingona. Bivugwa yuko General Neva yagiranye ibibazo bikomeye cyane na Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye rero nawe aravugwa mu mugambi wo kwikiza General Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru kandi avuga yuko Angelina Ndayishimiye yagiye arwana na General Neva mu rugo rwabo. Hari n'igihe Angelina Ndayishimiye ngo yavaga mu rugo akamara iminsi yarahukanye. Ibi byose rero ngo byatumye Angelina Ndayishimiye ahinduka umurakare, ndetse ngo akaba yaragiye mu mugambi wa Reveriyano Ndikuriyo na General Prime Niyongabo bafatikanije na Ndirakobuca, maze bakikiza General Neva. Ibi byose rero ni amakuru arimo kuvugwa. Gusa ikizwi nuko General Neva yarwaye akaremba. Urupfu rwiwe narwo rurimo kuvugwa cyane. Hari amakuru arimo kongeraho avuga yuko General Neva kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 30 aribwo yitabye Imana. Gusa aya makuru ntabwo yari yemezwa n'inzego z'u Burundi. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko inama zikomeye zirimo guhuza abasirikare zirimo kubera i Bujumbura. Muri CNDD FDD naho umuriro urimo kwaka. Hari bamwe mu bagumyabanga bavuga yuko ibwiriza shingiro rigomba gukurikizwa, maze Daniel Gerase Ndabirabe akaba ari we arongora igihugu cy'u Burundi. Gusa abajenerali bakomeye mu Burundi baravuga yuko igihugu cyabavunnye, ngo carabavunnye rwose, ngo ntabwo Daniel Gerase Ndabirabe ari kuri calibre yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Abajenerali rero barimo gutegura kudeta ya Baringa kubera yuko General Ndayishimiye yamaze kwitaba Imana. Ahubwo icyo bagiye gukora ni ugukubita kudeta ibwiriza shingiro. Ibwiriza shingiro rigiye guterwa kudeta. General Gervas Ndirakobuca niwe agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana iremeza ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero. Muri Puwezero ni agace gakomeye cyane mu Minembwe. Abasirikare benshi b'u Burundi bapfuye. Yakure official yamenye amakuru akomeye yemeza yuko koloneli w'igisirikare cy'u Burundi nawe yaguye muri iyi mirwano ikomeye. Ndasubiramwo, umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero.
amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye muri iyi mirwano ikomeye. Abarwanyi batwirwaneho barwanye intambara ikomeye. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bazinze imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Muri kano kanya turiko turavugana, twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, abarwanyi batwirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye cyane bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Abarundi benshi cyane basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Abasirikare ba Kongo nabo basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Habaye ibitendo bikomeye cyane muri Puwezero. Iyi mirwano ikomeye cyane yaguyemo abarundi benshi cyane, barimo umusirikare ufite ipeta rya koloneli, niyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu gace ka Sange, ni neza neza mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zimaze kurasa drone ebyiri za FARDC. Amakuru kandi aremeza ko abarwanyi ba M23 barashe ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Mu gace ka Sange ibintu birakomeye, amabombe yatangiye kumvikana. Igisirikare cya Kongo cyongeye kurasa muri kariya gace nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 FARDC yarashe za bombe hagati mu isoko maze abasivile 7 bagahita bitaba Imana. Iby'iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange na za drone za FARDC zahanuwe nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Ndayishimiye bivugwa yuko yamaze kwitaba Imana. Amakuru akomeye cyane arimo kuva mu Burundi aremeza ko Ndayishimiye yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Ndayishimiye rero ntabwo ruratangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ese ni ukubera iki ubutegetsi bwa Gitega burimo kunyegeza amakuru y'urupfu rwa Ndayishimiye? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane tuza kugaruka ko. Niba utarafyonda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Ku Iyakure Official niho honyine ushobora gusanga amakuru atosoye. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere amakuru yacu tuyahere muri Kivu y'Epfo mu gace ka Minembwe. Ahazwi nka Puwezero, abasirikare b'u Burundi bamaze kuhabonera ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe zimaze kubashahura mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 30 habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Ahazwi nka Puwezero ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 igisirikare cya Kongo kigambye yuko cyamaze kuhafata. Cyavugaga yuko cyagirukanye abarwanyi batwirwaneho. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 30 imirwano yakomeye cyane muri Puwezero. Indege z'intambara za FARDC zatangiye kumisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace. Indege za Sukoyi nazo zagaragaye mu kirere cya Minembwe. Za drone kamikaze zarashe mu bice bituwe cyane n'abasivile. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barwanye urugamba rukomeye cyane kugeza ubwo bisubije agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, muri kano kanya turiko turavugana inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana iremeza neza ko abarwanyi ba General Makenga ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza agace ka Puwezero.
agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ni nyuma y'intambara ikomeye cyane yatumye abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba FARDC basiga agatwe kabo muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, inkuru ikomeye cyane yamaze kumenyekana nuko koloneli w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Iyakure official yamenye amakuru akomeye yemeza ko koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Ndasubiramwo, koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamushahuye. Amakuru yizegwe aremeza yuko yarasiwe ku rugamba mu gace ka Puwezero. Koloneli Nyabenda yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110. Ibimaze kumenyekana nuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Puwezero. Muri bano basirikare rero, Iyakure official yemeje neza amakuru yuko koloneli Nyabenda yaguye muri iyi mirwano. Amakuru yizegwe arimo kongeraho amakuru arimo gutangwa n'amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru kandi ndimo kuvana mu barwanyi batwirwaneho. Amakuru ndimo kuvana no mu gisirikare cya Kongo. Yose aremeza ko koloneli Nyabenda yarashwe. Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi yapfuye. Yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi mu gace ka Puwezero. Uyu koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko ariwe warurongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira mu misozi miremire ya Puwezero. Imisozi miremire ikikije Puwezero iriho ibirindiro bikomeye cyane by'abarundi. Biravugwa rero ko bari barongowe n'uyu koloneli Nyabenda. Koloneli Nyabenda rero yamaze kwitaba Imana. Intare za Sarambwe zamurashe. Yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi babonye ko urugamba rukomeye cyane maze bazinga imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Hari za video zerekana abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Amakuru yizegwe rero akemeza yuko abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace ka Puwezero. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abasirikare ba FARDC barenga 160 intare za Sarambwe zabishe. Ibiziga byinshi cyane by'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara mu gace ka Puwezero. Ibiziga birandagaye irya nino ku misozi. Amakuru yizegwe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kumenyekana barenga 160. Muri iyi mirwano intare za Sarambwe zacakiye intwaro nyinshi. Hari ibitwaro bikomeye cyane by'abarundi na FARDC byaguye mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Muri iyi mirwano kandi intare za Sarambwe ziravuga yuko zacakiye ibikoresho bikomakomeye by'itumatumanako. Ni imirwano yari ikomeye cyane aho igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bakoresheje indege z'intambara ndetse bagakora ibishoboka byose, ariko intare za Sarambwe zikaba zariye karungu maze zikabirukana muri Puwezero. Muri kano kanya turiko turavugana, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane karimo inzira zikomeye zerekeza muri Baraka ndetse n'izindi nzira zerekeza mu majyepfo y'iyi teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe n'abarwanyi batwirwaneho batanze isomo rikomeye cyane ry'imirwano.
ndababwira yuko imirwano yabereye muri kariya gace ari imwe mu mirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Epfo. Habaye ukurasana gukomeye, intare za Sarambwe zakoze ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'u Burundi na FARDC babonye ko ibintu bikomeye cyane maze bagakizwa n'amaguru. Mu gihe rero imirwano yari ikomeye cyane mu gace ka Puwezero, mu gace ka Sange naho imirwano yari irimo kubica bigacika, ndetse muri Sange ho amasasu menshi cyane aracyumvikana. Agace ka Sange gaherereye mu kibaya cya Rusizi. Kano gace ka Sange niko gace karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Reka mbibutse gato, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira basubiye inyuma, babanje kwerekeza mu misozi ya Kiriba. Iyi misozi ya Kiriba nayo bayivuyemo maze berekeza mu gace ka Sange, ni nko mu birometero 30 werekeza mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko ibirindiro bikomeye cyane biri muri kano gace ka Sange mu kibaya cya Rusizi. Niko abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira bashinze ibirindiro byabo. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo kurasa mu gace ka Sange. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo n'Abarundi bohereje za bombe rwagati mu baturage. Ubwo isoko ryari ryaremye mu gace ka Sange, FARDC n'Abarundi bamishije urufaya rw'amabombe rwagati mu basivile. Bimaze kumenyekana ko abasivile 7 aribo baguye muri bino bitero bya FARDC. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30, igisirikare cya Kongo cyongeye gukoresha indege z'intambara mu kurasa mu gace ka Sange. Amabombe menshi cyane yirigwe arimo kumvikana mu gace ka Sange. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barashaka kwisubiza agace ka Sange maze bakahirukana intare za Sarambwe. Igihugu cya Kongo kivuga yuko kizarwana urugamba rukomeye maze kikisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na bano barwanyi ba M23. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko indege zirimo guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi maze zikajya kumisha urufoge rw'amabombe muri Sange. Uyu munsi ariko intare za Sarambwe nazo zatanze isomo rikomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko muri iyi mirwano intare za Sarambwe zarashe drone ebyiri za FARDC zarashwe. Abarwanyi ba M23 bazihanuye mu gace ka Sange. Amakuru yizewe aremeza yuko imwe muri izi drone ari drone yakorewe mu gihugu cya Turukiya. Iyindi nayo ni drone yo mu bwoko bwa CH4, ni drone yakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 30 ku isaha y'isa 10:20 aribwo intare za Sarambwe zarashe drone za FARDC mu gace ka Sange. Kugeza ubu ngubu rero turiko turavugana amasasu aracyumvikana. Igisirikare cya Kongo kiracyarasa muri kariya gace. Muri iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange, amakuru yizewe amaze kongeraho aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo irimo kuva mu gace ka Kavimvira yerekeza muri Sange nayo yahuye n'isanganya rikomeye. Bano basirikare ba Kongo baguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe aremeza yuko ikamyo yari irimo abasirikare intare za Sarambwe zayirashe. Biravugwa yuko abasirikare ba Kongo barenga 20 baba bapfuye muri iri sanganya ryabashikiye. Ayandi makuru akavuga yuko abarenga 15 baba bakomeretse mu buryo bukomeye. Iyi kamyo rero ngo yari irimo kwerekeza abasirikare barimo gusatira neza agace ka Sange. Ibintu ntabwo byoroshye rero,
urugamba rurakomeye cyane mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zatanze gasopo zivuga yuko zitazihanganira ibikorwa by'ubwicanyi, ubushotoranyi ndetse n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Intare za Sarambwe zavuze yuko mu mujyi wa Uvira Abanyamurenge barimo kwicwa ndetse ko byose birimo gukorwa na FARDC n'Abazalendo.